Umwanditsi Gary Chapman yanditse igitabo cyiza cyane kivuga ku rukundo na cyane cyane ukuntu dutandukanye mu ndimi z'urukundo n'insiguro tuziha. Igitabo The 5 Love Languages, The Secret of Love That Lasts cyafashije benshi cyane gukomeza imigenderanire yawe y'urukundo mu kumenya neza indimi abakunzi bakoresha. Hari indimi zitanu z'urukundo ukwiye kumenya byagufasha gutahura neza ururimi abakunzi bakoresha. Ni kuri Big Dream Media. Reka ngushimire wewe wamudutera intege ukuduraraba video yacu. Naho kubashasha ndabatumigira like na sabone wongere gufyonde kwa akamenyetso k'ingengeri kugira ngo uzuraronka video yacu. Ururimi rwa mbere rw'urukundo n'amajambo yo guhayagiza, words of affirmations. Abantu bakoresha runo rurimi nk'ikimenyetso cy'urukundo ni babandi baba bashaka kwama bumva amajambo bahayagiza kuri buri kintu kibaraba. Iyo ukundanye n'uyu muntu ukamara igihe kirekire utamubwira amajambo amuhayagiza, ashobora kwifata nko agabanije kumukunda cyangwa utakimukunda. Nubwo buri muntu akunda kumva iyo bwirwa amajambo amuhayagiza, ko aba bantu bobo babihinsigura ikomeye cyane ku buryo ashobora kumara umunsi wose atavuze ashavuye kubera gusa hari ahantu umukunzi we yari kumuhayagiza ariko atabikoze. Kuri mwe n'aba bantu ni bisanzwe ko ashobora kuva babaye cyane mu gihe yambaye impuzu nshasha cyangwa avuye muri salo agakoresha imishatsi yiwe neza, ariko umukunzi wiwe akayifata nk'atacyabaye ntamubwire n'akajambo nakamwe kamuhayagiza. Niba hinyura yuko umukunzi wawe ari mwe abantu buno mugwi bakunda kuba uwo bwirwa amajambo amuhayagiza, ni nkenega ko witwararika ko mumubwira amajambo meza amuhayagiza. Nk'akarorero, sheri uraberewe cyane, imishatsi yawe ikoze neza nayikunze. Sheri ipantaro wambaye ni nziza cyane, costume wambaye yakubereye. Amajambo nk'ayo arabanezera cyane gutyo bakabona uko bakunzwe. Ururimi rwa kabiri rw'urukundo ni ugufashwa udukorwa duto duto, act of service. Abantu bakoresha runo rurimi iyo bafashije agakorwa gatoya babiha insiguro ikomeye cyane y'urukundo. Bano bantu nubwo babwira amajambo meza ukabahagiza ku rugero rungana gute, ariko utabakoreye agakorwa na gatoya ngo bafatire ko ikimenyetso cy'urukundo, ntibigera babona yuko bakunda. Baha insiguro ijambo rivuga ko ibikorwa bivuga gusumba amajambo. Actions speak louder than words. Mwene aba bantu iyo babwiye ko bakunda kenshi usanga kwishura ati ntabyo mbona binyereke. Aba bantu nubwo bakora agakorwa gatoya babibona yuko bakunda cyane. Iyo uronse akaryo ko kubafasha udukorwa nko kubafasha gupanga impuzu, kubugurira umuryango w'imodoka cyangwa bagutumye akantu kakabazanira, umva banezerewe cyane gutyo bakabiha insiguro ihambaye cyane y'urukundo. Aba bantu niyo bari kumwe n'abagenzi babo bakunda guhayagiza abakunzi babo bafatiye ku dukorwa duto duto babafasha. Nk'akarorero, ashobora kubwira abagenzi biwe yuko umukunzi we amukunda cyane kubera yavuye ku kazi amufasha udukorwa duto duto two muhira nko guteka, guhendahenda umwana, gutyo akumva ko akunzwe cyane. Ururimi rwa gatatu rw'urukundo ni impano, receiving of gift. Abantu bakoresha runo rurimi ni babandi baha agaciro cyane impano bahabwa n'abakunzi babo nk'ikimenyetso cy'urukundo. Bano bantu bo bizera ko nimba ko kubakunda utegeza kubaronderera impano ubaha nk'ikimenyetso cy'uko ubakunda. Mu yandi majambo, bizera ko urukundo rurangwa n'impano uhabwa no gukunda. Baba bizeye ko ushobora kumenya ibintu byose bakunda, nk'impuzu bakunda kwambara, amacouleur bakunda, imfunguro bakunda gufungura n'ibindi n'ibindi. Iyo uvuye ku rugendo rwa kure baba bizera ko uteza kubaronera ikintu bazanira nk'impano, nubwo kiba ikintu gitoya ariko kihabe.
Ikintu gikomeye kw'aba bantu si ubunini bw'impano baha, ahubwo n'umunezero bategwa no kubona ko n'ubu uri kure yabo ubiyumvirako kandi bazirikana. Ururimi rwa kane rw'urukundo ni gukorako, physical touch. Hari abantu babumva bagomba gukorako kugira nk'ikimenyetso cy'uko mukundana. Bano bantu barakunda cyane kuba bagomba bakora ko bakunda. Baba bashaka mufatana amaboko iyo muriko mugendagenda, iyo mutamiye mu rugo muriko muri televiziyo, ashaka gufata ukuboko kwiwe agashyira ku rutugu rwawe, cyangwa akajyama ku bibero byawe, cyangwa akora ikindi kintu cyose gituma yaguma gukorako. Mwene aba bantu ntashobora guca haruhande yaho uri ngo areke gukorako, avamo kubita agakofi mu mugongo cyangwa gukora ahandi hantu hose ku mubiri wawe, ariko gusa gukoreko. Abano bantu barakunda cyane kandi bumva banezerewe iyo baronse akaryo ko gukora kuba bakundana, nko gusomana, guhoberana, cyangwa kumutera inkuru. Ashobora kuba yumva agomba gukora mu mishatsi, mu ngohe zawe, ku maboko yawe, cyangwa ahandi hantu hose, ariko akumva anezerewe kuguma gukorako. Bano bantu iyo beretse yuko utabikunda bashobora kwifata nkumenga ntubakunze cyangwa bagabanira kubakunda. Ururimi rwa gatanu rw'urukundo ni umwanya ufata wo kuba kumwe n'ukunda, quality time. Hari abantu baha agaciro urukundo bakunda bafatiye ku mwanya ufata wo kuba kumwe nabo. Baba bashaka yuko habaho umwanya wihariye wo kuba kumwe nabo atakindi kintu kibaciriyemo. Baraha agaciro umwanya ufata mukajana ahantu gusangira ifungurwa, cyangwa mugafata akanya ko gutemberera hamwe, kugendagenda, marche. Baba bashaka ko iyo ugarutse uvuye ku bikorwa bya misi yose, nubwo uburushe ugerageza ubaharondera akanya nubwo kaba gatoya ko guteramana nabo. Mu gihe ta televiziyo, telefone mwashyize ku ruhande, nubwo atasije yihariyemo muko muraganirako, ariko bakunda gufata akanya nubwo kaba gatoya ko guteramana nabo, mukagumana nabo byonyine. Ikindi kintu cyihariye kw'aba bantu ni abantu bakunda kumvirizwa cyane. Iyo bariko kuganirira ntibakunda kubona hari ikindi kintu cyo kigusamaza na televiziyo cyangwa telefone. Baba bashaka ko ubahanga amaso ubumvirize. Ikintu baba bashaka cyane ni 100% umwanya wawe. Nizerewe yuko ino video yagufashije gutahura ururimi rw'umukunzi wawe. Nimba nawe bikugora gutahura ururimi umukunzi wakoresha, ushaka kumubaza ibibazo bibiri kurikira. Ikibazo cya mbere: nibihe ibintu bituma wumva unezerewe mu rukundo rwacu? Ikibazo cya kabiri: nibihe ufatirako nk'ikimenyetso kikwereka ko ngukunda? Inyishu azoguha izogufasha gutahura neza ko ururimi akoresha. Wibuke, umuntu umwe ashobora gukoresha indimi rurenze rumwe nk'ikimenyetso cy'urukundo. Reka ngushimire ko wabanye natwe bakunda gushaka kumera ino video. Nubwo nk'ibitogira partage kugira ngo ushikire abandi.